ni season ya mbere ya Shemeza Artist Award mu bihumbi 2017. Uno mwaka ushobora kuba gwawe isi yose igatangara. Urutonde kugwari gwifashe no kugukurikira itariki 20 z'ukwezi kwa mbere gushika itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. N'amatangazo azokora yibimenyeshwa no kundi ibintu bizogenda. Abaririmvyi bazotangura kwiyandikisha no gushikiriza video zabo ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri gushika ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017. Igituma izo video zizoba zikenewe no kuyandikishwa, nizere ko bumaze kubisoma cyane mutarabisoma ushobora gukirika ino linki ukaraba ukamenya igitumi tuvuga video. Nizere ko ukizi bya video bimaze guhera, abanywanyi bazotangura gutora kuri website ya Shemeza Crowd itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Aho ni nyuma yaho abaririmvyi muzomwarungitsa ama video yanyu ku babijejwe ukuntu zizorungikwa, hazokoreshwa email cyangwa yabonetse ubundi buhinga buzobumenya, kuko urabona ko hari imisi myinshi hagati guhera ku itariki 20 gushika ku itariki 20 z'ukwa mbere gushika ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Abatora bamaze gutora hazoca hamenyekana abarenganye baja mu gice gikurikira. Itariki 3 z'ukwezi kwa kane niho abantu bazobaronsa amajwi menshi mu bantu batanu bazoba muri abo benshi bazobarungitse video, nibo bazotorwa kugira ngo babandanye igice gikurikira ariyo bise episode ya mbere. Iyo episode ya mbere nayo ikazoba irimo umujaji afadikanije nabo batanu bazoba batowe, eka ndetse n'abajejwe ibikogwa vya Shemeza Artist Award mu mwaka wa 2017. kugira ngo uje kuri mu gice gira kabiri ari naco bise episode ya mbere, utegerezwa kuzorungika kandi video bishitse ubuze umwanya wo kushika abantu bizoba biriko birabera. No kuvuga batanu bazoba batowe bazohabwa indwi zibiri zo gutanga izindi video zizoja muri episode ya mbere guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane gushika itariki 23. Ivyo bimaze kurangira no kuvuga abajejwe ubuhinga n'ubundi bazoca bagerageza kwerekana bakore neza kugira ngo uzoba umuririmvyi azoba yagiye muri batatu bazoja muri finale azomenyekana hamanje gukogwa video izorabwa canke hamaze gukogwa ivyo bikogwa byose n'ukuntu judge yagiye aratora n'ukuntu yagira nomena, hanyuma iyo video ikije ahabona kugira ngo wewe muririmvyi uri muri babandi batanu bazoba batowe uzoca umenya ko uri mu bantu bazoja muri finale. Iyo finale nayo ikazobe tariki 22 z'ukwezi kw'indwi, ikazobera muri Rock Island muri Illinois. Rikazoba ari rya mbere nkanje Steven Raphael batazira biko ndahageze ijya mbere, kuko ari naje nzoba ndi host wa Shemeza Artist Award mwaka wa 2017. Ibisigaye tuzobamenyesha kuko dusigaranye umwanya munini wo kuzoza turabamenyesha ibibandanya, ubushimwe buzoba bungana gute, hanyuma kubazinjira aho kuri finali bizoba byifashe gute. Bandanya udukurikiranira hafi ucishije ahanyene watubonye. Wibuke ingabire yawe namazi y'abantu benshi banyotewe kumva iryo jwi ryawe. Shemeza ibigufashamo. 2017 ushobora kuba umwaka wawe, aho ushobora gutangaza isi n'abayibako.